nano shira comment nkashira muri page Facebook benshi bafise abafanzi bavuga ati bana shira mbidata shira Black G shira Lolilo shira nde mugabo kujya nabaye surprise ya Estanish bazobona indi surprise indirimbo kandi je ndagara ku bakobwa umukobwa gusa twakoranye collabo mbona yuko umenga ari trop sexy Estanish Amateye iwacu kunyene bora Stacy yararenze vraiment bo bijya sita yiwanje vraiment byumvanye ni cyane ahantu henshi babivuga ko ari uwo mukobwa n'uburi ko utari kuramwemera si kuvuga ngo ndiko ndamwemera none wewe ivyo wonye ukurambaza ngo umukobwa ari none amakuru abongiye gusohora naratanze playlist twatangura na Estanish none zo zose no mukobwa yoba agize mugabo mva nakubwira abantu bavuga byinshi Freema Boy n'umuntu yitanga sana n'umuntu yitanga kandi muzobona byinshi bikuru kuri jewe ego vuba byinshi nk'ivyahe ari basi tuvyitege navyo bo nibaza yuko inyuma indirimbo ikirato kwanza abantu babandanye bayiraba baryoherwa kuko ikurikira ikirato ni bombe izo kurikira irya bombe ni rocket urumva izo kurikira rocket ni mortier ni kuvuga rero two turipanga bo Freema Boy nabwo bamfise ubu nabwo bamfise kabisa mugabo ubu rero two turakora ikintu kandi ndabemereye yuko atamukobwa numwe uzobona muri video yuanje mu video kwinasubira kandi muri video yuanje tuzokoresha abajya abakobwa nyene batamenyegwa muri video abakobwa bo muhira dusaba kugira ngo dukore ibintu vya bien ego twabyumvise ko ya video ya mbere ikirato yakoze n'amafaranga avuye muri Oman nuwo umubivuga oh my god none kubera kito atokogwa n'amafaranga ari ngayi buja byashoboka gusa niko tumvise ko uwo mukobwa ari muri Oman nawo mwaciye mushwana sinzi mutubwire wewe doje ndakubajije wewe ninde abantu bavuga byinshi ejo bazovuga ngati wewe ni wowe wandiye video yaje byo bavuga barabizi ivyo rero birashika akubo muri Oman bavyumvikana ko nawe bari kwarayaje bo kumenga uvuga bo kuri Oman muri Oman Freema Boy abantu bo mu diaspora nabagenzi cyane ndafise abagenzi benshi kandi uzurabe n'ama challenge yanje y'indirimbo nabana nyene b'abarundi bari za diaspora Saudi America France South Africa nonga mu Burundi berengene nawe kwanza uzuyigiri ama urazi ugiriwe challenge no mu journaliste ngene bigyoshe muguba wabahaye sinibaza ko challenge yuko nyene gusitaba challenge n'umuntu no mwaguta ari muri America arayikora kwera indirimbo yo yamufashe neza yego okay ni byiza cyane ufise page yawe wapanze abantu nyene muzokorana collabo nyinshi ariko hariho nabo mwakoranye harimo Stacy da Queen mwakoranye indirimbo sinzi ungira benshi barayizi Stacy ngene mukorane rya collabo vyagenze gute basi kugira ngo we mukorane rya collabo Stacy da Queen ndamwibuka kera ni indirimbo yiwanje nayo imuhaye bo donc iyi ndirimbo yitwa Mbarira Stacy yaraja yiruka muhira ambwira ati Freema je narababaje sana iyi ndirimbo yo nayikunze shaka ndayisubiremo amajambo yiwawe ati kweri we nca ndamuha projet iga ndirimbo acha bati mbere iyo ndirimbo je ndayikoranye nawe Freema byo toka amplis je bati ego nangorana tuja muri studio ndamufasha ndaririmba ego turakora indirimbo acarama magara kuri video bo video naranse kabisa yaraje kunora ebana habuze gatoze n'igipolisi mugabo gusa naramwemereye tuca dukorana video yo mu buryo bwiwe mwana kujyanye video nyene abantu barayakiriye neza bo ndibaza Stacy da Queen nivyo turuva ko yaje kugutora muhira nyene aje kugutora muhira none nta George yabaye nana kimwe ujya je naguyanje abakobwa banini nkabajya ariko nawe uri munini je abwo udavye na matayi y'ababogar numva aro ababogar babafise amatayi iwacu kunyene bora Stacy yararenze vraiment bo
bijya sitayi wanje vraiment nkunda bana sio guyangu me twakoranye umuziki na byinshi ego afise dibaza ko aravuga ama emission afise abajeri biwe benshi afise benshi uzo mubaze afise bangahe sinzi nuba ko afise abasheri biwe benshi muga burya nidukundana kabisa twakoranye indirimbo kandi je ndagara ku bakobwa umukobwa gusa twakoranye collabo mbona yuko umenga ari trop sexy Estanish ego kweli ari ahantu muri tournage vyango yagiye ubona yaguma tamba wenyene yagiye avema byarananiye kwiyangana me Estanish arabizi mwejeje basi korabona Estanish ni giki mwakoze uvuga ati iki kintu nyene je sindakibagiye naramubwiye bye tuzosubira imana ibishatse byonyene kandi byari byamwe none Estanish ko ari umugore w'umuntu kandi ari umumama ifitiye n'umwana abana nibaza abana babiri murabazi bo akaba afise umugabo naraje shaka nje gukora iki nawe turumva ko ufise abana bane nawe afise abana babiri nawe afise abana bane ninde bakubwiye abo bana biwanje ushaka ku mizina y'umwana wanje oya uratubarira wowe nyene ko nabi wawe abantu bavuga byinshi uzo imbere yo kumbaza icyo kibazo ugenda ubaze abarinzi b'u Burundi ni benshi ego bafise abana mugabo je abo bana bane nabo ufise ubwo bwanwa havu bumara je urumva jewe vraiment kubwiwanje n'abana afise bane ego ufise bangahe wemera tucihoze oya nta kibazo tucihoze tuvuge ibindi nta mugabo yihakana abana vugaho ndihakana abana ndahuye tuvyihoze kuko urabona ari ikintu kitwa ushaka kumbaza icyo kibazo uzumviriza indirimbo yagiye twambarira uzoca wumva byinshi kwirya ndirimbo oya kwirya ndirimbo tuzobisubiramo hanyuma mu ikindi kiganiro reka ubu tubwire abana gusa bangahe mami umwe ego yitwa mami uwo niwe wemera abo wihakana nabo ni bangahe kandi uwo mami ndakubwire ni umwana akunze nyina donc ari hanze donc nibirebire me tuvugana ibindi be donc narakubwira yuko yaramemukiye singo mugabo ndashima Imana ni nk'igiki basi ngo mwarapfuye kugira haguhemukira abakobwa ni boroshe baragoye cyane uko kuntu yumvise abo bandi bana bane hama abana bane film afise urabona je umuntu wa mbere kwanza nirinda kandi ngenda mu mategeko yo kuvuga ngo ngiye kuvyango dukona n'umukobwa kuvyara je habaye umukobwa bwa je nafise ndi je ndashima kandi ebana uwo munsi ndagira nka kadime umaze kuzigira kangahe ubisa ko gafise ndaza nabo iryo ryonyene yego okay watubwiye ku bintu by'indirimbo nyinshi kuko ufise amakorabo menshi muri no mwaka kandi wanabivuze korabo indi kurikira nayo tuyitege ryari korabo ikurikira ndibaza yuko korabo ikurikira muri reka turabe mu ma laidi ukuntu laidi ukuntu uraza kwezi kwa gatatu tuzo kwinjira mu misi iri imbere gatoya kwa kane la amafungo abasiramu babona ko tubahiriza abaririmbyi tubahiriza hajya bo ndibaza mu malayidi nyene bazoronka ibome isara kabisa yego tubwire ko gatoyi kugira ngo abantu benshi nyene baba baritegura twe turishusha naratanze playlist ariho MB Data ariho Black G ariho Arafro ariho Simba Lolilo ariho nande my god Passy Étoile du Centre bon aboni playlist yanje ya 2021 wagerewe MB Data sindamenya bon byose akazi kari tayari bo sindamenya rero tuvuture yahe dukubite mugabo nico biraryoshe muri nje ufise stock ego stock iriho ego
ariko urazi indirimbo vuga ati nubwo biri uko indirimbo izoshikurikiye uko abantu bacashaka nano shira comment nkashira muri page Facebook benshi bafise abafanzi bavuga ati bana shira mbidata shira Black G shira Lolilo shira nde mugabo kujya nabaye surprise ya Estanish bazobona indi surprise mugabo gusa arona mandi nouvelle génération ubu turayaga tushaka gukongerera ko mujya playlist yanje nouvelle génération yakoze cyane ariyo umwe tugiye tushaka gukorana nawe ari muri azoja muri generance gushiramo IP wanje bango IP zifuko nyene mugora nemeye gusora song kubera iki ijya song isokana na base umuntu abone kwega muri remvye igejo kandi nkubitindi song ujya muri remvye birafasha aho gusora AP aro benshi basoye ama AP ba DJ Pro bande mugabo narababaye cyane bagize nabi muri nouvelle génération naho ushaka gusohorana nande uzoyibona baguhaye Oleg na Bell Nice ninde mumwe muri abo babiri muri nouvelle génération naho titwokorana numwe muri abo Oleg ari mpamvu kuri Oleg sinashaka kugutwara ariya na Oleg bo ari mpamvu kwanza nivyo onye uko uravuga reka ko amaze kumbaza ico kibazo memdo muri nouvelle génération Oleg yashaka kuba muri liste mugabo gatoyi arivyo tutara confirma mugabo ashaka kuja muri playlist ya 2021 uvuga tusha duko tujanira ibihe kugira ngo dukore umuziki wa bien ubonye Freema Boy akunda indirimbo zitambika afrobeat zuki ndavye na Oleg ama afrobeat birajana Freema Boy turagushimiye cyane kuba twabanye natwe kuba watwitavye muri kino kiganiro tongera tugusaba kwanza ugenda uvuze n'akajambo kamwe ku bakunzi ba Elmix TV no ku bakunzi bawe Elmix TV bakunzi ba Elmix TV mugire subscribe kuri channel yabo ni televiziyo ifise amateka kandi televiziyo ifise abakobwa beza journaliste mwiza w'inzobe sumushinwa no murundi afise amataye ya bien bo ndibaza yuko abaza neza mu cameraman wabo bana mu miss ni miss kwe bo donc dashimye urabona umusituri kuri la bavuze nari kuri la différence kumutakura badwaye ikibanza twaje urumva ndabashimi ama byinshi abafanzi mubandanya mugira subscribe kuri channel yanje ya YouTube ni Freema Boy kuko byinshi byiza biri nyuma ama imani bayizagi ciao uragize neza turabashimiye cyane mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro mwagize neza cyane twashaka tongera tubibutse ntibagira kugira subscribe na commentaire zanyu turazikunda ntimuzirengagize nababwiye na jeme cyangwa dislike nawe nyene nakibazo murarekuriye kubikora ariko gusa ntagire numwe araba iki kiganiro ngo arengana atavuze n'akajambo na kamwe muragize neza bye bye